Izuba riseruka rigateba rikarenga sinzohinduka oya sinzohinduka reka cibumaze ndiko nakora umuziki ndasaba arinzi bashika barenga ijana babihevye ntabwo nzoheba umuziki nazo famille vivre kuko ari umunsi ari quotation nkorirako no munsi jewe hariho benshi babandonye ariko umunsi ndiko ndagetinga ibintu bimwe malgré ingwani dufise Masterland umurundi niyo identité yanje ya mbere nkaba navukiye mu ntara ya Muramvya mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu mahurira nishine mu Kiringozi mukora hari Rwimo mu mwaka umwe mba mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'indwi niho nakuriye izina yanje rya vrai abavyeyi banyitse ni Ngendakumana Ahmed Chabel Marial nize indome lettre moderne ariko sinashaka kumarira bavuga ngo ari ikintu cyatumye mba umuririmbyi kuko kenshi umuntu aba afise passion yiwe adasangiye n'abandi ariko nibaza ko cyantumye nabikora nuko nabona abandi babikora bikanyohera nkumva ko nanje noba nkabo wambwiye ko ibiganza byawe tema biramburuye kwaho nzotahira hose usanga wuguruye yuko wagumye undindiriye ngo nahuke mbaho wangeneye none ndagarutse ibiganza ndamanitse nibaza ko aho nakuye motivation canke intango yo gukora production canke arrangement musical nibaza ko yavuye kutaba satisfait canke kudashimishwa n'ivyo bandi bankorera hari 2010 nakoze indirimbo zanje zibiri za mbere abaproducteur ico gihe niveau yabo ya production ari hasi cyane no munsi haraho tutaragira mugabo ico gihe byari bidumaje byari birenze ngenzo kushaka ndatahutse ngendo kugomba ngenzo kushaka nami ngendo kugomba mana yanje darese kavuga ati ndashaka tutumize gutya na gutya bakashashwana ngiro nibibaho gusa ntibikunda cyangwa bakambwira ati bakanambwira ati ngo vyikorere ngo tuguye imashini vyikorere ngo umenga yene honte ko atavyonzi niho nshimbuka ati okay kureki abo nabantu nkanje basubwenge nkubwo mfise amaboko abiri n'amasabiri karanje nzovyiga nibaza ko ikintu cyafashije papa yatugura imashini muhira ordinateur ndashyiramo ama logiciel cyangwa ama software ya production natangiye kwitwa FL Studio niho natangiye kwiyamiza kandi nahise but cyangwa goal yuko nzokwikorera imiziki yanje gusa nyuma sanza gusanga nyene n'abandi bamviye cyangwa bifuje icyo mfise comme iyo expression yanje muri production bari yifuza ncanda cyamba mu producteur nyene nari mfise imyaka 15 niho natangiye production numwana yitahura she very kind and ukuraranduhura arazikari ni paratura she's not a gold digger nakangwa nuduhera afise byose nyine undi no mukura
ndafise nkanje duhaye jena ndafise ukuntu nigira ama satisfait n'ibintu nakoze n'ama achievement yanje kubera nama numva mfise inyota kandi bavuga ngo stay hungry kugira ngo ugume nyine uri consistent canke uri permanent mu kazi kawe. Nikimete mete igeze neza nikimete mete baratambuka bakamwira indirimbo je numva ko nkunda indirimbo ntarasohora by'ukuri kandi I'm honest indirimbo numva ko mfise muri stock zoza soon. Nta numwe nigeze numva ko noba nkawe jewe kuko namye mbona yuko ivyo bakora ni vyiza kandi biratera imbere mugabo nkabona umenga je hari byo norenzako. Ariko ndasaba abantu nakunze mugapana bavuga ngo wa model ariko nakunze ndi muto kandi nuncubaha hariho Kidumu hariho Big Fizzo hariho Ruriro amunashaka gukora indirimbo kumva ko style yashizemwo development y'amajambo umva ko ibintu nyine biri yajour nko guteke c'est bon abo nabakunze ego navyemera kandi ndabizirikana ko ngukunda uyu munsi ariko nejo nahirya yejo nikonzo bankiri iyo nabuze muri rimvya ikindi kintu nari gukora nari nashaka ko muganga nashaka ko mu docteur ko ariko nibaza ko nafise vision yuko nzokora muri domaine ya healthcare ijanye y'amagara y'abantu ndashaka kwikoreramo nta muganga nkaba nyine nk'investisa muri iyo domaine ko ni domaine nkunda nyine iko numva menga kukiza amagara y'abantu ikintu gikomeye kuri jewe. Nyine naco kumanaginga abaririmbyi kuba mu manager ikintu nkunda n'ubu ndagikora kandi nkiri muririmbyi n'inyuma yaho nzogikora rero. Indi meti nayo nyene ni entrepreneurship nayo ndayikora kandi nafise domaine nafise na ambition yo kwitera mu imbere cyane. Kuma abaririmbyi ntago tugira business artist business plan n'abaririmbyi bakiba zifise nta numwe bana sinzi ko nazifise akavuga ati turabe ma challenge mbega ufise imigiki ugiye kudandaza kuri bande nyenda zo kigura n'abakukira ofisi bakiga business plan ku buryo mvuga ati dukeneye kwinjigitamo ano mafaranga hama dukure mwaye amafaranga arahari barundi barafise kandi baremesa mu bindi bintu barashaka binazinje ama 2 miliyari muga muziki ukenera na make mugabo nibo nituronka abantu neza ko je niyo handicap nkuru mbona kuko ibindi byose tuvuga ngo by'ama sponsor ngo by'imfashanyo byose bivana na contacting ntoyi bufise. Mvuga ikintu abantu bakasha batwenga je nganye imyaka mu muziki na Diamond Platnumz tunganye imyaka mu muziki aho sorry ndi maze niho nayisohoreye suko mbuze tala suko ibyo ashoboye ntobishobora ariko by'ukuri nabuze abavisionnaire n'abantu ba kompanyo nziza nterekeza kugira ngo nanishike ku rwego nkarujya mbanagiye nabaye imfuvyi umuziki nabaye imfuvyi nije nigwanye ko nije nikora production nije niyondera amafond ibyo nkoresha nije nikora promotion nije nikora contacting nije nikora ama projet nije nikora ama réalisation umva nije niyandikira tu samba ndi papa ndi mama ndi mwana umva niyo hogeno mvuga ko nagize kandi sangiye nabandi batandukanye. Umutima wanje uterera kuri sukari iryo shobozima bwanje uri fantastic uri fantastic uri fantastic kuri musi ntibamvuze mugabo Meddy bamuvuze ntibamvuze mugabo Diamond bamuvuze none ucuvuga gute ucuvuga yuko ari ndafise ikibazo nije ndagifise rero nije ndagikemura aho no guhendura bimenya
iyo shabuye sinzi ico wamaye nzoberaho mu kwikemura nanjye ndabivuga hariho kumutiva abantu kuvuza indirimbo yawe ku bushake bwawe, gukora indirimbo yawe ukayikora ku buryo umukonsomateri ari we yirondera. ateye neza n'ikimete mete mu mwijima aramurika uwanje n'ikimete mete n'ikimete mete igeza neza n'ikimete mete aratambuka bakamwira mitwa uwanje n'ikimete mete n'ikimete mete. Twebwe indirimbo zacu ni uguforsa, dushaka guforsa promotion kandi forcing promotion ntibaho kuko muri make iyo uri kudandaza ikidandazo kidakunzwe kidakenewe ku isoko. Aratambuka bakamwira mitwa you know what time is. Bari bamuvuga rero ati abaririmbyi bifite ibibazo bimingahe. Cya mbere content dutanga kumbure ntimutiva abakonsomateri abakiriya ntibamotiva ngo bayikonsome. Twisubire ko tugiye contenu abantu bashaka. Karite iri muri handicap ituma batatuvuza kuko rimwe na rimwe muziki wabo bawuvuza kubera karite ntoyi baje kuvuza muziki wo muri Nigeria cyangwa muri Jamaica abafana bakaca biyenuye kuko umenga bwati bazimije mabafu nk'atanu. Sura mfise unachuje kuronderera handi wawe narashitse wanutiye abandi ungira isezerano yarisigasire yakiruri gomwe abadije n'abakomotere bafite akadefo gatoyi nabonye ko nabo ntibera nabonye nibarabe tugiye tubaze kwa ya content nziza babishe mu rukundo kujya tubona made in China yifatiye Afrika n'ibindi bihugu tumbe natwe iki yacu uzobona made in Burundi haba mu muziki muri filme muri ma product atandukanye iriko irakonsoma mu Uganda irakonsoma he umva nibaza ko aba promoter nabonye nibe na leta ko nayo iri mu promoter dukeneye bo bishamwe utundi tuguvu ariko natwe bishyira inguvu mu ya content tugurisha. Nta mwana ndaronka ariko ndafite umukopine sinovuga nubwo izuba riseruka rigateba rikarenga sinzahinduka oya sinzahinduka. Vema nakunda umugore nyine ari kwanza nyine inyuma ari ashaka kutandira isoni turi kumwe mu bantu physiquement ngena aboneka apparence atontera isoni ya bicho mugabo nagifisa percentage make nka 20%. Umugore nyine ari productive nibaza ko ari qualité ikomeye. Hama indi qualité ya gatatu umugore nyine ari yubaha umugore ashiye bugufi yubaha umugabo nyine bimeze ko ibyo bitatu numva ko mushika imbere. Master Music. Numwana yitahura she very kind anukuranduhura arazikari mwiza niparatura she's not a gold digger nakangwa nuduhera afise byose nkeneye undi no mukura he undi ndafise nkanje duhaye yuva he she shines like a star in the midnight. She knows who she is. She's my moonlight. Uwanje n'ikimete mete